vibes. Hello, summer vibes. Hello, summer vibes. Kazora Company ifatikanyije na Club hamwe na Charlie La Concorde babateguriye evenement idasanzwe izoba kugerekerezo rya gatandatu n'igerekerezo ry'indwi kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2024. Evenement izobera mu ntara ya Muramvya, Summer Vibe Premiere Edition. Akaba ari evenement umuntu aje ari wenyene azoriha amafaranga 250,000 250,000 francs konde. Canke muje muri couple mukariha amafaranga 400. Muri ayo mafaranga hazoba harimo transport ku batagira imiduga. Murabizi ko turi mu gihe kigoye c'ibitoro. Hazoba harimo logement, hazoba harimo dîner, izo bidasanzwe. Hazoba ari n'akaryo kugira ngo tumenyane n'abantu benshi batandukanye bazoba bari muri iyo evenement. Hazoba harimo petit déjeuner, hazoba harimo barbecue à volonté ndetse n'akahandone tuzokora mu gatondo kugira ngo dukomeze imisi yacu. Itike kandi bazoba batashoboye kuza ku munsi wa gatandatu, umunsi w'Imana hazoba huguriye imiryango, bazoba bitabakundiye ko baza dimanche kwinjirana amafaranga 50,000 ugaca konsoma iyo barbecue à volonté kuri ayo mafaranga yawe 50,000. Ndabatumiye kugira ngo muzobane natwe kuza kugura amatike. Murashobora kuza ngaha anye kuri building yo kwa Kabwa, juste inyuma ya KCB muri bureau 306F canke mukaja kuri source dini muri Nil Club. Ndetse ku bari mu gihugu hagati haba za Gitega, Mwaro, Kayanza n'ahandi, murashobora kuja kugura itike zanyu kuri Chalet La Concorde imuramvya nyene ibintu bikagenda neza. Ndabatumiye kugira ngo mwese tuzobere muri Summer Vibe Premiere Edition. Kazwa TV. Hello abakunzi ba Kazwa TV, ndabahaye ikaze mu kumwe na Arlette Mugisha nkuko vyama mu kiganiro iwacu. Uno musi turi ahantu hatesa cyane, murana naho nicaye ngene yameze. Turi muri quartier Miliware, ahantu umwe mu gwaruka rw'u Burundi yabaye mu bihugu vyo hanze no mu Diaspora n'ubundi aragenda akagaruka. Yazanye umugambi udasanzwe wo kubaka inzu za kijambere zigeretse kugira ngo igihugu c'u Burundi kigire image nziza mu bijanye n'inyubako, kandi quand même ibihugu byose byateye imbere. Igituma ibi bihugu bisa neza biba byavuye ku nyubako zitandukanye. No musi rero niho twibereye, ni yubatse izo nyubako biciye mu ishirahamwe ryiwe ubaka Nationsgroup. Akaba ari Fabrice Manirakiza Diodone, numwe mu bajene yakoze ibintu bidasanzwe. Dutangura turi impande y'amazu yatanguye kubaka ya CSB Village. Yahuye n'ibitari bike bitari vyoroshe, ariko Imana iramuja imbere na courage yiwe of course. Tukaba tugeze aho uno musi aza gutanga imfunguruzo ku gikorwa ca kabiri yakoze. Nyuma y'izo nzu mwarazibonye, nibaza ko mwakurikiranye ku marezo sociaux. Uno musi rero akaba ari haza gutanga inzu z'akarorero. Nibaza ko muraza kubona ama image atandukanye, turaza kugira n'amahirwe yo kuganira nawe, muraza kumva ibitandukanye. Twiteze umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako mu gihugu. Uno musi muze kugumana natwe murabe ivyiza vy'igihugu ngene bimeze, ugwaruka rw'u Burundi ngene ruriko rurakora. En plus nibaze yuko umwe wese muri twebwe haba aba Diaspora cane murumva yuko mufise igikorwa gikomeye cuko nimba muri bivanye n'umwe wese ivyo akora mu gihugu ciwe, canke bivanye n'umwe wese ivyo yize ivyo arimwo, ko mushobora guterera agacumu k'ubumwe ibintu bikagenda neza, tukaba mu gihugu kimeze neza. Muzane imitahe yanyu. Fabrice nibaza yuko no musi araza kutwinspira tuze kugira ico dukuyemwo natwe dushobore guterera igihugu cacu. Ni ibikorwa byinshi byiza ariko arakora, ntariko arakora ngaha gusa, si Fab Homes gusa, si CSB Village, ariko arakora ikindi gikorwa kidasanzwe mu Kabezi. Aheruka kugirirwa amahirwe yo kuronka leta y'u Burundi yaramwizigiye iramuha kubaka amazu hariya Igitega azoba adasanzwe, ariko arubaka ku mashugwe. Urumva ko n'umujene vraiment ari ayo mazu nayo ndababwira. Nibaza yuko nosaba banyene amazu bazonya adopte vraiment kugira ashobore kuyabamo. So ndabatumire kubana natwe muze gukurikirana. Nibaza yuko biza kutwigisha byinshi. En plus abifuza kubakisha amazu cyane aba Diaspora, hari gihe mudafise abantu mutuma babizi, ugasanga bakubakiye inzu zifise amakurere hari
mugabo mwabibonye kandi muriko murabibona muze mwiture ubaka Nationsgroup babubakire neza ibintu bigende neza ntibubaka amazu rusangi gusa mvuze rusangi nuko muba ahantu hamwe ariko naho uba ufise parcelle yawe ukavuga ati ndakeneye kubaka inzu yanje barabikora ibintu bikagenda neza so ndabatumire kubana nacu Kanyi mwese muri hano umwe wese mucubahiro Imana yamuhaye bwa mbere ndabaramutse mwese ngira nti musangwe amahoro y'Imana mwese mfashe kano kanya kugira ngo bwa mbere nshimira Imana yo yabanye natwe twese ikatuzigama tukaba dushitse kuri iyi saha turi bazima baba basangwa baba bashitsi mumfashe iyo Mana tuyikomera amashi bwa kabiri nagomba ndabashikirize indamukanyo ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Fabrice Ndayishimiye niwe yadutumye ngo tumuserukire muri ibi bikorwa none nabanyene ndabasabe umukomera amashi amajambo menshi yavuzwe nza kuvuga ibintu bikeya nka bitatu canke bitanu gusa icambere twagomba tutaravuga iri jambo tutararishikiriza tubereke abo twagendanye kuko ntitwaje twenyene twatumye ko abakozi bakuru mu bushikiranganji bw'inyubako duhereye ku muyobozi mukuru ajejwe inyubako umukomiseri ajejwe ibyo kubaka muri obuha n'abakomiseri bakorana n'abandi badirektori bose abo twazananye bohaguruka bakabaramutsa wicare igituma twabazanye no kugira ngo tubereke yuko ibikorwa nk'ibi ubaka Nation yakoze ishishikara gukora ari ibikorwa dushigikiye muri leta turazi yuko intango itaboroheye Fabrice arabizi twaravugana kenshi narabikurikiraniye hafi mugabo nkuko yabivuze sinigeze mpengeshanya n'umunsi n'umwe yuko atazobishobora nico gituma mu bibazo yaciyemwo twamugumye hafi kuko nkuko yabivuze experience marereze nayo nyene irigisha iyo uzanye ibintu bishasha abantu batamenyereye hariho ababitinya hariho ababigwanya kubera bataba barabizi twagomba rero tumukeze na ekipe yose bakorana n'aba Diaspora bose bemeye kuza kumushigikira n'amabanke yose yemeye gukorana nabo n'abadandaza bose bemeye kubaha ibikoresho byo kubaka abo bose mubakomera amashi mu bisanzwe jewe nanje narabaye mu Diaspora imyaka ishika 8 Fabrice sinzi ko avyibuka neza
natanguye kuvugana nawe ntamuzi mu maso ngenasa mu 2014 nari ngikorera hanze. Hariho ivyiyumviro twariko turahanahana nk'abarundi baba hanze cane cane ugwaruka, hanyuma arico gihe twarayaze. Ivyo vyiyumviro vya mbere ntivyabandanije, mugabo nca ndamubona tururiye muri iki gisata, nanje nca mbona nico bampererejemwo, duca dusubira guhura. Nico gituma rero aba diaspora bose ibibazo bagira, nanje ku giti canje narabiciyemo ndabizi. Tuzofashanya twese kugira ngo twubake Uburundi bushasha, kugira ngo duhindure amateka y'iki gihugu. Jewe nagize amahirwe igihugu kirandungika kwiga hanze nkiri muto, twagiye turi 10, nagarutse ndi umwe, ariko nabo basigaye barakora, ngira ngo nibo bariko baragura aya mazu mbere. Ico ndashaka kuvuga ni iki? Nuko kugira ngo dushobore kuhindura isura y'igihugu bisaba umuntu wese kubyumva mu mutima. Ngira ngo Fabrice ariko aravuga, murabona mwese ijya passion afise, he speaks with passion, biba biri muri we. Kugira ngo ufate inzira nk'iyi bisaba kwemeza amahanga ivyo atarasanzwe yemera. Ntidushobora rero guhindura ishusho y'igihugu tugumye kumwe twabisanga. Ni ngombwa umuntu wese abyumve mu mutima, umuntu wese aherereye, si mu gisata c'inyubako y'amazu gusa, ariko no mu bindi bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Rero ijambo rya mbere turabakeje cyane, kandi twongera tubemerera yuko tuzoshishikara kubaba hafi. Twaraye tuvyerekanye, mwarabibonye, haheze iminsi 2 canke 3 duteye igikumu ku masezerano aha ibibanza byo kubaka amasosiyete 3 harimo ubakanesha. Twagomba tubabwire yuko ibyifuzo byashikirijwe by'ibikibuze kugira ngo ubuzima bworohe twavyumvise. Kuri uyu mugoroba nyene tuzoba turi kumwe n'umushikiranganje mugenzanje mu byajejwe harimo amatara n'umuyobozi w'igisata ca regidezo. Ico gisabo canyu turara tukibashikirije uyu munsi nyene. Kubera iki? Murazi yuko ejo bundi nyiricubahiro umukuru w'igihugu yateye iteka umuyobozi mukuru wa Ubaka Nation Fabrice, umuvukanyi wacu, mu kumuha agashimwe hagati y'abandi barundi bakoze ibikorwa vyiza muri uyu mwaka. Rero umuntu amaze gushika kuri rujya rwego agashigikirwa n'igihugu, nahacu ho gukora kugira ngo ibisigaye bice bija mu rutonde. Ntiyoheza kumuha agashimwe hanyuma ngo baje kuba muri aya mazu bashikire mu kizime. Ndivyoba bisa, ndivyoba bihuye. Tugiye rero kuvugana n'abajejwe ivyo bisata, binashobotse mu ndwiza tuzobasaba tuzanane hano bahabone. Dushobora kuza mu gitondo canke ku murango canke mu ijoro, mugabo turabemereye ko tugiye kuvugana nabo tuzobazane ngaha bahabone, kugira ngo dufashanye mu vyiyumviro by'ingene abantu baba muri aya mazu bokoroherwa gusumba, baronka umuyaga nkuba, bashobore gusuma babike ibyo basumye ntibibore ntibyononekare, batemberewe n'abashitsi bashobore kubaha amazi akanye, ubuzima bushishikare kumera neza. Ndabaramukije kumwe na Arlette Mugisha,
nkuko mubizi na cyane cyane mu kiganiro iwacu ndi kumwe n'umutumire adasanzwe mwayibonye twari muri evenement ikomeye cyane kuko yarimo inyigisho nyinshi zitandukanye yenspira abantu benshi ndi kumwe n'umuntu genda mwita akomeye kubera ko ibyo akora nibyo bikomeye. Thank you. Yeah. Ni Fabrice Manirakiza Diodone. Abantu bamuzi kera bazi Diodone. That's right. Wow. That's right. Ariko abubu twe tumizi nka Fabrice. Fabrice umeze neza. Ndaryohewe cyane gose. Fatigue ariko irakurembetse. Numunezero. Numunezero kabisa meze neza ndashima. I'm just so happy. Okay. Biragusa vraiment. Thank you. Fabrice, jewe ndakunda kwivugira ko iki kintu ndakivuga je ndagiserura. Uri umuntu mu buzima bwanje nemera urabizi ndamenye kubikubwira of course. Kora kuri mu Barundi bake baba jeune bakora ibintu byiza bizima bitagirira intérêt wewe gusa ariko bifasha n'abandi benshi. Fabrice turakuzi utangura kubaka amazi mu Burundi. Biciye muri Facebook village. Yes. Warahuye n'ibibazo byinshi bikomeye ariko urabandanya uramutse tugeze muri Fab Homes imeze ukwiri ndayizije utaratangura atandi kintu hakiri bigori uno musi tugeze kuri no saha kubgawe nka bivanye n'ibintu waciye ukabona wageze kuri kino kintu niki cyagufashije kugira ngo ushobore kuvuga ati reka ngumize za nguvu yashaka nari nshaka ndayigereko utiyumviye kuvuga ati okay ku Burundi base kunyakira reka nisubire muri Australia kuko byari gukunda. Urakoze ikintu cyatumye ngumako ni Imana. Ni Imana kuko ibi byose nkora nibikorwa by'uhoraho. Jewe ico nakoze gusa nemeye kuba umushumba w'Imana, nemeye kuba umuyoboke w'Imana kandi nemera no kwihanga ibigeragezo by'Imana. Ego hanyuma hambavu y'ibyo iyo wihanze cyangwa iyo wemeye Imana ikagutuma iguha ubwenge iguhaye ubwenge nka kujya yahaye ubwenge Salomo butuma ushobora kubyaza umusaruro ubusa ukabubyazamwo amamiliyaridi n'amamiliyaridi kuko iyi project nk'iyi nayitanguye atani cyasha afise ariko ndavuga atani cyasha ndabwira ati mu mwaka umwe nzo ndayihejeje benshi urumva wabyumva bumva bumenga ntibyobaho ariko today you've seen it. God is great. Ejo waravuze ijambo ati nari ndahari ni mwari muhari ariko je nari ndahari ari ijambo uri kuravuga ijambo muri ko muraganira n'abakozi ukoresha musanzwe mukorana bino bikorwa ati abantu bari baduteze imisa genre bari batashika ko dushika aho dushaka gushika harageze igihe nibo badushize ku mafarasi. That's it. Byamaye kwimvira kintu numva no kubaza kino kibazo hari abantu benshi badukurikirana uno munsi se tubabajene canke baza gukora imigambi yabo ngaha mu Burundi ariko bagahura n'abantu reka ndabiti bitsitaza franchement I'm sorry abantu muri gouvernement mukabera ibitsitaza abandi kandi bashaka kugera imbere nukuri nimwe mudusubiriza inyuma igihugu mu cyane gose oya nukuri ni nk'ugwaruka ariko ruradukurikirana uno munsi rushaka kuba ruhura nayo ma challenge waciyemo wewe ni gute woshora kubaha novuga ishizere canke intumbero yo kuguma kuri cyaki no bafise ko kubera ko malgré tundazi biba bigoye. Jewe ico novuga ni cuko nta kinanira umutima ushaka kandi akagumye bagumako kandi ni wakora ikintu ukabona ntuhuye n'ibibazo uramenya ko ico kintu atakiribu uravyumva kuko nimba ushaka kuja mu ijuru uzoca mu bibazo nimba ushaka kujya Ingozi hari aho uzoca mu binogo kugira ushikeyo rero menya ko niterambere utegerezwa guhura n'ibibazo ibibazo rero bya mbere duhura nibajya abantu batugerageza badugora urabyumva byensiri turabitimbura kimazi kuko nivyo muga ku rundi ruhande nago niko bimeze mbe kubera ko ushaka gutera imbere utagwanye nibikunda rero nkavuga ati nibikunda nta nicyo erega abarundi barayamazi ibyagusa bitera ubwenge buke rero ni watera imbere utakoze uzoshiduko wabaye ikijuju kujya wabirose utarushe bikuhere kutarushe urumva rero nkavuga ati ni washiramo inguvu ugahura n'ivyo bibazo ukumva ko ari part of the work ahubwo bizogukomeze kugira na babandi bakugwanya ushobore kubashingira intahe none yo ntagira bangwanya ubumba niko navuga iki
nta na kimwe mwoza buvuga ati ujya nawe ibikiri aho kubera hari aho twavuye hariho abangwanije mugabo bakihenda kuko bariko baragwanya uhoraho kuko n'ababigerageje byarabananiye nyene ubusinzi iyo bagetse uri kuraraba waratanguye igikorwa cya mbere twarakibonye kandi cagize waragize ama-challenge ariko Imana yaragufashije bigenda neza kuko nibaza ko abakiriya bawe bakwizigiye banyene amazu bavyakiriye neza kuko yubatse neza uri kuraraba urakoze igikorwa cya mbere urakoze igikorwa cya kabiri uno munsi wagishizeko nihe challenge wahuye ubwa kabiri uvuga ati sha naho nari narakoze ibya mbere ijya kabiri narabonye ko harimo kandi kandi urakoze challenge ya kabiri yagiye kuba niyo novuga ati tatuvuyeko cyane cyane crise économique turiko turacamo ibura ry'ibitoro ibura rya novuga ati igabanuka ry'uruja n'uruza rw'ubwato ivyo rero urumva ko byahitinze twese mugabo cyane cyane inflation mugabo urumva ivyo byose bimpa kubona ati ni gutya no kwipanga hari abandi rero bagiye babaza ati none we wunguka gute amafaranga aragabanuka ibikiri we mugabo nibiki nkamubwira ati mugenzi jewe niyo ntokunguka abakozi banje bagahembwa jewe nkiberaho ibyo birakwiye nta mafaranga y'ikirengera jewe shaka jewe iyo nyungu mwama mwibaza ati ndiko ndarondera it's no my objective ninakora sivyo nkaryama none ibyo kujya byo kugira mpage bingana gute nzobigura miliyoni no nkabona ati ndari ibyo byo kujya kurundagira amatungo ntibizondutira kurema imitima mu bantu rero igikuru ni za mfubyi n'abapfakazi niyo nyungu yanje nicyo gituma rero n'ama-challenge abantu baba bibazana ama-challenge kuri jewe ndabibona ati ibyo nibisanzwe ego Thank you. Urabona mama bari hano. Thank you. Bagaburira imiryango nico gituma natanguye mvuga ni igikorwa udakora wowe wenyene ariko gifasha abantu benshi. So no munsi hariho abantu abajene benshi cyane bari muri diaspora. Reka mpagare kuri diaspora kubera ko nibaze yuko nimwe muba mufise ibintu byinshi novuga muba mara mu kirundi bavuga ngo akanyoni katagurise nikamenye ubweze tuba twararahuye ubwenge muba mwaragiye kurahura ubwenge mubona byinshi mu bihugu biteye imbere ariko ugasanga abajene bamwe baragiye muri ivyo bihugu uburundi baciye babwibagiye so bamwe ugasanga bafise impamvu barabikije amaso ingene igihugu kimeze par exemple nk'ubu hariho benshi tuganira ukumva icyo gihugu cyanyu kitagira igitoro ni igihugu cyanyu cyangwa ni cyacu namwe muri urumva biba bigoye muga ntibaba babeshi kubera nawe diaspora s'abarundi n'abarundi none wewe ubaye muri Amerika ubaye muri Australia igitoro ntikibura sivyo utagize imana nyene imana ivuga ati ngira je nakwikwegere kuko najewe rabimvi zaraje nkirimo uracafise imyaka mikenda yize ati ingo jewe nyene bari je nite nkore icyagezwe cyane umva uwo muntu yoheba ivyo byose ari uyuwe muga mu kirundi baravuga ngo nawanka nyina ngo agwaya amahera correct ico nico mugabo reka nkubwire tuca tubanza kuraba ati twe turi ngaha tubifise mu ruhara rungana gute hubwo ego aba diaspora turabahanura mugabo nabari ngaha tubahanure cyane kurusha jemeruka muri Amerika naragiye ngiriya successful nkuranya abantu harabajene umenga bari babiri nabo bajije ati bambwiye ati duheruka i Burundi nababwira ngo muzogaruka ryari ngo ya ntitwozogaruka ngo ayo twaboneye ku kibuga c'indege ati ntituzigera tugaruka bacha wiyumviye rega ni discipline gusibikene ivyo bintu abo bantu bawe sindabazi ariko nanje ndafise ababimbwiye vraiment abapolisi mukora ku kibuga c'indege abantu mukora ama service arrêté gusaba nguma ga $100 kugira umuntu yaje mukore service yiwe ibintu bigende exactly ni kintu urumva turashobora gusaba turashobora kugira iki mugabo twopfuma dusaba mu buntu mugani wacu utanga itegeko ngo burya we nturengana ngo kugira warengana umpiki jewe abantu banzi ndankigiturire mana yanje ndanka umuntu ambwira ngo mpimbere mugani huko abantu banzi uwo ntarasororera azoca nyibutse
twibukije yeah exactly So, yeah bisigura ngo Yeah. aba diaspora même si ego igihugu twese turabibona turi Yeah. mu bintu bigoye kandi franchement mugabo nibaza yuko ni twebwe abarundi Of course. saswa uri ngaha mu Burundi Yeah. saswa uri hanze y'u Burundi yeah tubwirizwa kuza kubaka igihugu nkuko nawe neza waje. cyane natangwe ndabivuga byari bigoye ku buryo wari kuvuga ati ndagiye yeah mugabo kubera ko donc wari ufise wari destine yo gushika ahantu Correct. warakomana biraguma neza cyane abo ba diaspora rero uno munsi bareka kuza mu gihugu kubera ko hari ibibazo Ego. ko investisa kubera ko babona ibi nibi ego nkawe waraciye muri ibyo bintu ama challenge yose waraciye yeah niki wo babwira kuri uno munsi jewe icyo nobwira aba diaspora bene wacu birashoboka mu gihe tubikoze mu mategeko kuko ndaza aba diaspora dutwagwa n'ibishobisho dutwagwa n'amarangamutima mwene wanyu yakubwira ngo tworora inkoko ati twagiye ukaje murungikira $10 eje yariye ngo abarundi bose nta kigenda ngo Burundi bwose nta kigenda ayo 10,000 fatamwe $100 uhe umuavoka abandikire amategeko ngendegwako na wa mwene wanyu azotinya kuko yarasinye kandi niyo azoba yarakuhemukiye uzogena niyo izoba sentare yo hanze nizo iyo ngaho uzoyitura ikumvire mugatureke gufatira ibintu muri rusangi ikindi nacyo tugende turatahurana aha turi mu Burundi rero abantu baciye muri byinshi bararushe mu mitwe ejo rero nihagira ugutsitara akotsa abarundi bose urumva nimba ari umuntu agufashe nabi sabarundi bose nimba ari umupolisi umwe agusabye igiturire cyangwa agufashe nabi saba polisi bose urumva turekerere kuza turafatira ibintu hamwe ahubwo tugerageze kuza turafashanya mu nzira yo gutahuza kuko rega urumva ugutsitaye ko nawe uciye umubwira ati reka nanjye nagutsitare ntaho byoherera ariko uciye ujya muri positive you resolve it yeah nibaze ko diaspora muri ko muradukurikira ni byiza yuko muza malgré ibibazo ni mwebwe nyene natwe dufatanije kugira ngo tugire ariko Fabrice wara abantu nzi neza baguciye intege benshi nabasanzwe bari muri gouvernement mu mpande zitandukanye abakora mu bisata bitandukanye by'igihugu uno munsi urugwaruka uko urashiramo ingufu nyinshi kandi ufasha abantu benshi ubona gouvernement y'u Burundi leta y'u Burundi yari kwiye gukora gute kugira ngo nababandi bumva bafise imigambi babandi bakiri bato bumva bakeneye kuduga borohegwe hama namwe mushore gutera imbere par exemple nkuko babitubwiye muri discours bavuze uno musi mwabanya ahantu heza turi ariko na matara dufise nibara ku mbe bavuga ngo nibara ku mutemere yeah urumva ni ibintu biba bigoye bro niki wowe ubona wose ba gouvernement je novuga jewe rero nibereye free jewe vraiment ndi free yagira umuntu azovuga ngo naramureze cyangwa ngo namuvuze nabi urumva jewe atamatara hari ntayahari sivyo ata exoneration narose ntayo narose sinojyaga kukamera cyangwa inji imbere y'abantu ngo niyorobeke jewe abanze haranze nkavuga ati rero ibyo bisata bya leta bari muri leta badushigikire kandi iyo mvuze ngo badu ntibashigikire Fabrice gusa nawe bagushigikira ibi biganiro bashireho ama platform ya YouTube abasani batandukanye Misasabi yarabivuze igihugu gishobora kwinjiza amafaranga menshi biciye kuri aya ma YouTube channel urumva ministeri bijejwe ibafashe sivyo bijya byose bujya yuri umurongozi ukabona umuntu umwe babiri bakomakomeye nka basabi bidoga iyo yategerezwa kuba alert do ho niveau urabyumva iyo ni alert kuko hari habo kwidoga hari abandi nabo bakurikirwa nkubu tugaruke kuri ako karora ka Sadbi nyene urumva nka Sadbi ni gihangange twese twemera ijambo rimwe avuze rirara rikwiriye isi yo jembe urazi kujya namuha agaciro kurusha abambasaderi ujya n'umambasaderi ari ujya yategerezwa kubahembwa n'igihugu tora wewe n'ibiro byawe keka muri meri ngibijya kubera uri kuradarapo igihugu byensiri Sadbi gusa turavuga ba Big Fizo turavuga ba Loriro abantu banditse amateka
kandi n'ubu tuguma tubona nk'ivyitegerereza ariko nta n'agaciro nta gaciro babihasha ntumva ko twagowe rero abantu babijejwe vraiment mubashigikire sivyo have imyidogo twinjiza amafaranga menshi cyane kandi vraiment ni ibintu vyumvikana kubera ugwaruka rw'u Burundi rwakoze kuva kera ariko ahesha araho biblokera ndabizi neza ko ari aba diaspora benshi badukurikirana no munsi bashaka kuba barazanye imigambi ngaha ariko ugasanga bacibwa mananiza that's right bigahera bagiye nibaze yuko gouvernement vraiment mworohereze ugwaruka nitwe Burundi bwejo nitwe tuzotuma dushika kuri ya mbono ya 2040 2060 so urumva ibintu ifoko duhana novuga support umwe wese bivanye n'ahari hama tworoherezanye cya gihugu tukigeze hahandi twifuza so Fabrice yes sir warakoze projet ya mbere ya kabiri urayigezemo turabizi hari n'ayandi ma projet uri kurakora wewe uravye igicapo wari ufise imbere yuko utangura uno mugambi ubona ugenze kuri pourcentage ingana gute urabishima kuri bicumbagiye duhereye kuri Fab Homes igicapo nari mfise nararengeje ku 10% cyando nk'ijana na 10% so imana yo mwijuru ihabwa icubahiro thank you imana yo mwijuru ihabwa icubahiro abamenyesha makuru nkamwe muhabwe icubahiro aba leta mvyeyi leta nkozi ihabwa icubahiro aba diaspora muhabwa icubahiro abarundi muri rusange muhabwa icubahiro kuko twarashigikiranye ya ndoto yanje raba tuyigize impamo si Fabrice gusa ni twese kuko ngaha uwo ari we wese niyo yoba umurundi wari we wese arahawe ikazo niyo woba ushaka kuza ngaha kwifotoza wewe upfa kubimbwira gusa je ikintu cy'amakinangaza Fabrice kubona inzu babibonye twaje batembereje muri imwe muri Nubwenge ni Imana gusa thank you mu byo twiyemeje ndakubwije ukuri ubwenge abana b'abarundi bazi nk'ubu twojigikiranira n'iyisi twoyihindura urabona n'inyuma y'isi twojayo birashoboka gose mugabo dushigikiranire nico cyonyene je rero nagize Imana ndavuga ati reka ndabemeze hari umuririmbyi yavuze ngo ese muzokwemera twapfuye rero geze aho mvuga ati kumbe baratangwe kubinyemera ntarapfa ego kandi bandanye wemegwa n'amateka yandi akoba thank you turangiza ikiganiro cacu watweretse igikorwa ca Fab Homes watanze ifunguruzo uno munsi ariko ndabizi uri kurakora ikindi gikorwa mu Kabezi kenshi inzu zabona amankunda kubona zigurwa n'abadiaspora cyane abarundi kandi nabo arafise amafaranga niki wobwira mu Burundi turacafise kakano ko kumenga umurundi mugenzanje ntacyo ashoboye nanje noshobora ntaki ariko karaba abantu bamwe ari abantu bafise amafaranga mu kugasanga inzu yabo yubatse ukuntu thank you bimeze nabo nyene mumbabarire je nanje mvuga ukuri ko kumeze ntugahandwe ku rurimi niko bavuga mu Kirundi nakaye kamotera abarundi batarabona akamaro ko kubaka icyambere cyo novuga ati bagenzi muze twubaka igihugu uwatinya ko Fabrice amwubakira nakazi kiwe uwatinya kubaka mu Burundi uzokwiye turuva twaragusize cyane rero muze twubaka igihugu rero inkuru nziza nakomeye cyane leta yatwizeye ubigiye kuturotsa ama parcelle inyuma y'ibibazo twaciyemo tugiye kuronka ibibanza yaraduhaye izege no ngahi Bujumbura ubu rero yamazu azimvye mwahora mwibaza ngo n'aba diaspora gusa bayubaka asha ubu bigiye gukemuka bisigura nandi rashaka kugura inzu no mwaka cyane gose cyane mbe nturacagura asha ubu ni aburaro rusangi kuri bose irifo yuko twese naryohewe cyane umusani uriya muririmbyi Sadbi yasabiye abaririmbyi bandi ko tuzobubakira village y'abaririmbyi gusa rero abasani bo mu Burundi muze tugira ibiganiro ariko babanze bakaraye urukundo hagati yawo cyane gose je uwankana nakazi kiwe ninakira bakacavuga ngo ujya yase kutuzamwo nakazi kiwe Fabrice ndagushimire cyane ndakwifuriza kubandanya utera imbere murakoze cyane kuko uriko ufasha abantu benshi nibaziko n'abajene nkatwe dukwiye kuza turigira ku bantu nk'aba hama tugere kure hari igikorwa kimwe arico duca dusozera ko
abenshi bazi yuko mwubaka uburaro rusange yego ariko ndazi yuko mufise n'iyindi migambi n'imigambi yindi wewe kubakirwa cyangwa warafise inzu ushaje mushobora kuyihonovera bigenda gute nabyo kugira cyo dusoze ikiganiro urakoze ubufise ikibanza ciwe turashobora kumwubakira ubufise inzu ishaje turashobora kuyigira renovation n'ubu udafise amafaranga turashobora kumurondera aho bamuha amafaranga hari abo tumaze kubikorera twamujyanye mu mabanke baramuha amafaranga na temwanyaje mwavyiyumviriye so urumva rero ko twe dufasha bose ubu hoho tugiye no muri secteur ya commerciale twubaka amabiro twubaka ama shopping mall ivyo byose mu majambo make ubaka Nationsgroup isigura ati ubaka igihugu urumva rero ko banabivuze n'ubushikiragaje yabivuze ubu rifo rero yuko tuja no kubaka isi yose okay nuko rero nibaze yuko mwavyumvise byinshi bikorerwa muri ubaka Nationsgroup cyane cyane biciye ku mana yaciye muri Fabrice na tumwifuriza kubandanya atera imbere n'urundi gwaruka gwigireho ariko cyane cyane le Diaspora ni mugaruke twubaka igihugu turi kumwe twese niho bikunda kandi ivyo vyiyumvira ufise vyawe n'uwundi ushobora guca kuri Fabrice cyangwa gaca kundi mukabishira hamwe mukaduza igihugu cacu so ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye ariko ndabibutsa yuko le 6 le 7 juillet dufise event dasanzwe mwateguriwe na Kazware company iri kumwe na Nil Club hamwe na Chalet la Concorde amatike aracyabandanya agugwa merci beaucoup Kazwa TV